musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abarundi bari baranzwe n'akanyamuneza kuri uno musi aho basubiye kuronka akaboga arizo nyama z'inka, impene n'intama, nubwo hano mu gisagara ca Bujumbura mu masoko amwe vyagaragaye ko izo nyama zari zike. Igituro casubiye kuba ndase hano mu Burundi bigatuma imigurwa imwe yaranze abarundi nko kumaranira imanza n'ibindi bitagikorwa kubera kwiyunguruza vyaciye bigorana. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Sangwa ikaze kandi murano makuru twabatororokanije nkuko narimejeje kubamenyesha kuri uno wa gatatu niho abayangayanga basubira kuyanga inyama ndetse abarundi bakaba bavyakiranye igishika nubwo vyagaragaye ku masoko amwe hano mu gisagara ca Bujumbura kwizo nyama zari zike bivanye nabo ubona bari bazikeneye kandi zikaba zaciye ziduzwa igiciro. Ni nkuru ya mugenzi wacu Desire Sindihebura. Isaha zine zuzuye neza. Abaguzi n'abayangayanga bo kw'isoko Bujumbura City Market benshi bita kwa Sioni bari bicaye bajumarariwe. Isaha 4:34 uruhande rwa mbere rw'inka rwari rushitse aho muri iyo soko, umunezero ukaba wari wose. Uyu mupfasoni yiruhukije ntiyatevye kugaragaza umunezero. Nukuri imboga yaringira akamaro mu buzima bwacu, turaryohewe rwose, nukuri turashimira Imana rwose. Abo bantu biyumviye gusubira kutwugururira kugira tuze turaronka akaboga kandi barafashije n'abahora badandaza akaboga bagiye gutera imbere kuko nabo nyene bahora mu nzara none inzara igira ihere. Uwo munezero kuri bamwe wamaze umwanya rumara bamaze kumva igiciro nk'uko uyu abivuga. None ko bavuze canga ko ari 16 umusoso ucuja kuri 20,000 abanyagihugu nta mahera turiko turaronka. Abene gihugu twavuganye basaba leta gufasha kugira ibiciro ku kiro vyubahirizwe. Leta ikwiye kubiraba nk'uko yarekuye inyama ko zitangura bakabagisha inama bagabanye kuko aha benshi barikika mu kiza bagaca bagomba kuduza menshi amahera menshi. Kubaga bikaba vyasubiye gutangura kuri uno wa gatatu inyuma y'amezi 2 arenga abarundi badafungura inyama y'inka, impene ndetse n'intama. Desire Sindihebura, reka ndagukengurukire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ubukene bw'igitoro bwasubiye kuba ndase hano mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse ngo bikaba vyatumye abarundi batakimariranira imanza na cane izo guherekeza ababo babitavye Imana, ubugeni n'ibindi. Ndetse nabunguruza abantu bakavuga ko iryo bura ry'igitoro risigaye ribateranya n'abiyunguruza. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakimana. Nkuko vyemezwa n'abanyagihugu twavuganye, hari ababura uko bamara imanza zaba iz'umunezero canke izo gufuba babo kubera ubukene bw'igitoro nkuko aba bavyemeza. Abantu benshi ntibagikora imanza, abandi ntibagifata ingendo biturutse ku ngorane basha bihinda mu kiza ku bintu vy'ibitoro. Gushika mu cibitoko no musi twara turi 5,000-6,000 mugabo no musi turiko turi 15,000-16,000-15. Abantu natwe tugomba tugira ingorane kubera iki imanza zose kugira tuzikore turi deplace tuzakuvaho turi uretse n'imanza kugira turondere ico umuntu agaburira umuryango uteza kuva mu rugo udasohotse urisika kwicwa n'inzara. Uyu yunguruza abantu n'ibintu we avuga ko yarose ikiraka co kudugana abantu ruguru ariko ngo vyarangiye asubije amahera ndetse ayahomako. Jewe meruka gusubiza amafaranga 400 ku baro na jana hano bita mu Rutegama. Twasezeranye yuko essence ashobora kuyironka kuri station hama nkabatwara. Vyarangiye essence ndayibuze amafaranga ndayasubiza n'imishwano yarabaye mu kuyasubiza. Oya vyarangiye ahubwo ndayageretse ko amafaranga 50 kugira barondere yindi batwara. Je nabuza nkora essence. Ivyo biruko mu gihe itike yo kuyunguruza yaduze incuro zirenga 2 bivanye naho umuntu agiye
kuva ubukene bw'igitoro busubiye kwibonekeza. Jire Verne Nakimana nawe urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Bamwe mu bakenyezi bosa abana ngo basigaye bafise ikibazo cyo kosa abo bana ngo kuko umwanya usigaye ari muto bitewe n'ubuzima. Ivyo bakaba babivuze mu gihe ino ndwi yahariwe kosa abana. Ni nkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Rafael. Abakenyezi benshi bakora ubuzi butandukanye birabagora kubikurikiza bivanye n'amabanga baba bafise. Uwo mukenyezi asanzwe ari umudandaza w'impuzu, wewe aratandukanye n'abandi kuko umwana wiwe aramukurikirana ukuri kwamye kandi ntiyigera amusiga muhira, akaba yagize nico ahanura abandi bakenyezi. Umwana ndamwosa kuva kivuka ntaramuha amata, umwana nkamutemberana gushika ku mwaka amaze gufungura neza hama ngamusiga muhira. Amaberebere arafise akamaro ku mwana gakomeye cyane. Abandi bakenyezi twaganiriye batuganiriye ko bataba bashaka gusiga abana babo muhira, ariko bivanye n'ubuzima bategerezwa kubikora. Mbere benshi muri abo bavuga ko mu mezi 6 gusa baba bakuye abana kwibere. Muganga Emeline Jimbere yanonosoye kuvura ingwara z'abana hamwe n'ingaburo, arafise impanuro atanga kubijanye no konsa umwana. Konsa ni gikorwa gihebegwa ikindi gikorwa umuvyeyi ari gukora. Rero bovyihebera bakavyigorera kugira umwana akurane amagara meza. Mu gihe babishoboye bamenye ngo hariho amahera, ni nkuko yo bari karabika amahera muri banki, niko novuga. Ari karabika amahera yovuje ku mwana, ari karabika amahera yotangiye umwana binaniye novuga gute, binaniye kumenyera mu ishuri. Ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS birerekana ko abana bagera 600,000 nibo bitaba Imana buri mwaka kw'isi batwawe no kutonka neza amaberebere y'abavyeyi babo. Nyandwi Rafael neka nawe ndagushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Mu nkingi igira 3 y'umugambi tuyage Search for Common Ground yaratanguje isekeza ry'umugambi bise umugabo nyawe, ningo ni mu ntumbero yo kugira ngo iterambere ry'umukenyezi ribandanye rishikigirwa, umugabo adasigaye inyuma. Ni nkuru ya mugenzi wacu Haimo Prospere niyo nkuru. Ishirahamwe Search for Common Ground ryaratanguje isekeza ry'umugambi umugabo nyawe. Intumbero nuko mu ntambamyi umukenyezi yagira mu iterambere umugabo afisemwo uruhara runini, nkuko bivugwa n'uwitonze Glace Frere Francine arongoye umugambi tuyage wa Search for Common Ground. Intumbero nuko twasanze yuko mu vyigwa twagiye turagira bitandukanye vyakozwe nabo twakoranye bandi batandukanye, harabonetse cyane yuko mu ntambamyi za mbere zituma ijya mico n'imigenzo ituma umukenyezi atisanzura mu vyerekeye ubutunzi, harimo uruhara rukomeye rw'umugabo, kwera umugabo ataba yaratahujwe canke ngo mu ndero yiwe kuva akiri muto akiri umwana yumve ko nawe afise uruhara rwo gufasha mushikiwe cyangwa umuvyeyi wiwe cyangwa uzoba uwo bubakanye n'uwo bubakanye, kugira ngo mufate mu mugongo nawe ashobore kwisanzura mu vyerekeye ubutunzi. Hama mu bikorwa vyinshi twagiye turarangura, abakenyezi bonyere baradusavye bati nimutumire n'abagabo bacu. Abagabo turabatumira muri ivyo bikorwa, mugabo dusanga yuko dukeneye vy'ukuri kubaka ingo ziharanira iterambere ridakumira, ingo zishigikira umukenyezi kwera zanzitizi zose. Uyu muyobozi arongera akamenyesha uyu mugambi igihe uzomara n'intara uzorangurirwamwo. Nisekeza rizomara amezi 3. Rizobera mu ntara 5 mu migambi tuyaguri kurakoreramwo muri Gitega, Karusi, Kayanza, Muyinga na Ngozi. Umugabo nyawe ukaba ari mu nkingi ya 3 y'umugambi wo gufata mu mugongo iterambere ridakumira wa Search for Common Ground. Haimo Prospere niyo nkuru nawe urakeneye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Ishirahamwe Gumya ryatanguje isabukuru ry'ibikorwa ndangakaranga rizotangura kuva ku igenekerezo rya 11 gushika 13 Myandagaro uyu mwaka wa 2022, ngo iryo sabukuru rikazoba rije mu ntumbero yo gusimbataza ikirundi na cyane ko rizoba ku civugo ikirundi cacu itunga ryacu. Ni muri ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Uguteza imbere ururimi rw'ikirundi biri mu vyatumye ishirahamwe Gumya ritunganya ibikorwa ndangakaranga nk'uko bivugwa n'userukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe
Pierre Nkurikiye. Isabukuru igihugu kugira ngo dukabure agatima ko gukunda igihugu ku barundi bamwe bamwe. Izobugizwe n'amahiganwa ashika kuri 3 mu bijanye n'imico n'akaranga ururimi rw'ikirundi hamwe n'imico kama y'ikirundi, yongera igirwe n'ivyigwa bizotangwa n'abahinga kuri ivyo nyene, ivyigwa bishika kuri 6. Petero Nkurikiye arongera akamenyesha ko iciyongeye ko ugereranije n'isabukuru yaheruka nuko izoba yitabiriwe n'abasanzwe bafise ubumenyi mu vy'imico n'akaranga ku Burundi. Turavye icivugo cacu no mwaka twavuye dusaba abandi tubona bakorera muri ivyo bisate, abo nabo ni nk'abo muri Akademi Rundi igihe cyo guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Tuzokorana kandi n'abo muri Sebulak sanzwe ariyo ijejwe gukwiragiza ibitabo no gukurikirana imico n'akaranga mu Burundi. Iryo sabukuru rizoba rigira kabiri inyuma y'isabukuru ryaheruka kuba mu mwaka w'ibihumbi 2019. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma dusozereye ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka nshimire abagenzanje bakora ibishoboka byose kugira ngo ano makuru aboneke. Nshimire mwebwe mwese mwama mudahengeshanya gukurikirana amakuru canke ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Nibagiye gushimira Ange Shehisa Nzeyimana yarahagarariye ano makuru. Ndabifurize kubandanya muroranirwa mu banyu no mu vyanyu ndetse mudahengeshanya gukurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi.